Utire kuba ndavuye muri Simba Genge harimo no kubaroriro nawe ari muri mvyi ariko ushobora kumfasha muri mvyi nanje ndo muri mvyi ya kana kwikingira sita tukiri ngaho nyene Aslion akiri muri Simba Genge byaravugwa cyane ko Aslion indirimbo zose zisohoka muri Simba Genge ni wazandika ndiko ndahera kwa roriro indirimbo ya Aslion zandika indirimbo za Aslion zandika ayo makuru yavuga kwiki so en general ndumwanditsi ndo muri mvyi ndi numwanditsi ifashe tirere nandikira bani kubana imbere yawe yes kama no kusaba imera amatsika yo kumenya uburyo harimo ufise uburanga taga igikora birakuberaga imana y'uburundi bise malayika umuco umurika mu yes ariko dukure muri intuze muri uko kutamenya Aslion niwe yandikira urukega kiri muri Simba Genge so sindirimbo zose ariko wako turi muri yo rap kandi iyo ndirimbo warayikoreye na masana mama sana wayikoreye no hakwereka n'umukwini video ndamuzi original n'umukwini video ndamuzi bazomubona cyavamwo basi bazomubona kusaba muri site tu kiyo cyambere kigira kiti nibihe bintu ufata 10 ukongera ko bitatu ukacutora kimwe ibintu ufata 10 ngera ko bitatu ngacanora kimwe icyo kibazo cyane too much kuri ibintu Bonjour, bonsoir les mesdames et messieurs de Bujakheva, people who looking for the answer in no question. I'm not number one but only one, I'm not promoter, maître de cérémonie. Manotito promotato metelato ceremonato so kiganiro tazofunga komi de VIP. Behind the camera ndiko muri vyondo shira kubona ivyo mnashira kubona ni cameraman mfise musore tuzima yukeni engineer Tijos cameraman so nyuma ya kamera kumusanzwe mubizi. I'm with number one singer Mr. Aslion. Umujamani mbere zanje agufitiye sauti bantu b'Imana. Ngo iyo mfashe ikirore twagiye. Iyo mfashe ikirore nandikira bani kubana imbere yawe. Yes. Kama no kusaba imera amatsika yo kumenya uburyo harimo ufise uburanga taga igikora birakuberaga imana y'uburundi bise malayika umuco umurika mu Yes. Aslion vipi? Safi. Umeze neza? Ya mbu. Siku mingi kweli. Sana bro. Uya warugace kuri kamera za Manote TV. Ya umunsi umwe arigeze kumvumbura. Nirema meditation zanje nyene ko. Ndavyibutse. Bora hamwe hari biganza uko. Benshi baragikunze tora binki. Ariko mbeze neza Aslion. Ya mguru bro. Tusangize uzo kumustari Aslion ni kuva mu gitondo byagenze gute wavyuse umaze kuvyuka. So nasenze ama narifite indirimbo zo kwandika zishika zibiri ndazikora mwejeje ndaryama ndapush ama ndavyuka nditegura ndatsano Ese muri no bisiboneka kumenga n'umuntu atekereje cyane kubera iki musaza. Jewe nka mugano wawo ndiko ni imyaka ngo nakuze. Nashaje kwisi. Ubusige ndanavyiririmbira vema mwitege vuba nzo bamenyesha uburyo ndumutaha. Uba ko ndumuvumbuzi. Ese nk'uko nivigenda ivuga ariko naco. Aslion muri iki gihe uri kuramura ba Aslion. Duhere kwanza ku muziki wawe. Ni masentere karaboneka cyane mu muziki. Ikibazo kiri he? So tujue intare ibanza kuraba karere n'imbere yo gufata ikintu ibanza kwanzika medita kavuga ati ndagifata gute so ndi muntu nakunda ko ikintu kiri hasi cyangwa giciriritse ku buryo buri muntu wese gisuzugura kandi umuntu nkunda kwitonda ngakora ikintu mu gihe canyacu so I think utebashiki baje ariko gutanga ikintu ciza kirenze nicyo kiza gusoma ego igihe kirekire Aslion tudakorana ikiganiro no muri cyo gihe nyene kirekire gihe tudakorana ikiganiro harabaye ukuva kwa Aslion ava muri label yitwa Simba Genge kumbere asura kwigenga amaze kwigenga araheba kwigenga araja no mu yindi label tukiri mu kuva muri label ya Simba Genge niki cyagukuye muri Simba Genge boss so umuntu wese afite target kandi afite uburyo abakeneye gukoramo kandi babitandukanye yes so nkunda kuba free nishanzuye so
nkunda gufata ikintu jewe nifatiye maboko canke kuba afise ikintu ciwanje personnel ndanakunda vie prive yiwanje so kuva rero muri Simba Gang nuko nabona ko hari intambamyi zimwe nubwo zitari nyinshi ariko nuko nabona ko ntabohotse tucako nari gukora ushise mu buryo bwiza nabona abangwanya tuca bashobora kuba bongwanya ari benshi nabona hari intambamyi nyinshi so mitamo kubihagarika ushoboye kuvuga ngo wabonye intambamyi nyinshi ubona abantu bakugwanya ese izo ntambamyi ziri kuba ari yakujeye muri Simba Gang tuzi nka Roriro nimba zihari n'izihe so game buryo imeze na think nawe urabizi biragoye ko umuririmbyi ushobora gusapotinga uwundi muririmbyi yashire nibyo kubera ko ubwiwe n'abafise abansi benshi abase n'abakunzi benshi antake rero nk'umuntu uri gushaka kwidugira usocyugwa muri izo circulation zabo bansi benshi hamwe nabo bamukunda je ne sais pas ari gusanga ivunikiye mu man utire kuba navuye muri Simba Gang harimo no kubaroriro nawe ari muri imvyi ariko ushobora kumfasha muri imvyi nanje ndo muri imvyi kana kwikingira sida tukiri ngaho nyene Aslion akiri muri Simba Gang byaravugwa cyane ko Aslion indirimbo zose zisohoka muri Simba Gang ni wazandika ndiko ndahera kwa Roriro indirimbo ya Aslion zandika indirimbo za Aslion zandika ayo makuru yavuga kwiki so en general ndumanditsi ndumuririmbyi ndi numanditsi yes do my job nuko na Roriro uyo mpakazi tungamukorera nkuko abandi bamakazi ngabakorera so kuba narakoze akazi kanje nk'umwanditsi so narabikoze sepa nagari kibazo ariko dukure muri intuze muri uko kutamenya Aslion niwe yandikira Roriro kiri muri Simba Gang so sindirimbo zose ariko comme twari lebo zirafashanya think na Monaizi cyangwa bandi bose memeno na mu malebo deja komakomeye ndazi barafashanya umwe wese nitashoboye cyangwa ide yiwe akayitanga tukugira ngo ikintu kize kimeze pya kandi gifite agaciro gusumba yes sir okay turavuye kuri Aslion kuva muri Simba Gang Aslion yagiye kwigenga hagati yo kuva muri Simba Gang no kuja mu yindi lebo waramanje urigenga urikorana wewe nyene ubwawe mbere yasohotse n'iyindi ndirimbo umwana ufitaniye collab n'undi muririmvyi yitwa Master Key imaze amezi 5 kwigenga kwawe no kuba uri muri lebo bitandukaniye hehe so abantu tugira impano zitandukanye benshi barakunda kwidogaho Aslion ntazi kwidandaza Aslion je ne sais pas mais nibyo vraiment si bose bashoboye kuba abafundi bashobora abafundi bakaba n'abayidi akongera kandi akasiga n'irangi akongera kandi agatera n'ikaro na plaf so icyo nzi cyo shoboye kwandika ndabishoboye kuba no kuri indirimbo nzita ndabishoboye twari kuba ndi gukora jenyine sometimes bihora bingora ariko bange n'izindi ngufu ko management kugira ngo kurya kunasho kwisapotinga n'abafite ba supporting ese indirimbo mwasoranye yantuze ni Master Key Master Key yari yo kwa Master Key yari iwawe kubera ndayibona kuri channel yawe iri ku channel yanje ari yanje naramu featuring okay reka tuve kuri Simba Gang kuri Aslion ari karigenga tugiye kuri Aslion yagiye mu yindi lebo uri muri lebo yitwa AJ Agency bitandukaniye na ntuze na Simba Gang ko washoboye kuguheba Simba Gang ukaja muri yindi Aslion muri yo AJ kandi ko nabujye Simba Gang ifite izina riremereye tuvyemeranye ifite gusa ibikorwa biri ndani ngira nuko tutarafundura ngo bitwereke ariko Simba Gang muri kano kanya yashafite izina riremereye ushitse kuri balance ni rihe tandukaniro wahabonye so muri AJ Agency ndi free just na contract turakorana ngo dushobora kuba twakorana ndi under management so turacyakorana tuko business uronka ikindonyici ungukira ariko I think so mutagendutse tu contract ashobora kuba nta mashuri kumenya itandukaniro rihari ho muri Simba Gang ariko ikiza nuko ndi free and right now I'm here nta kibazo naki
kandi mfise gukora buri kintu cyose ndacyari free ariko atari kuba free ku muntu wese yoshaka managinga canke ariko kuba free mu buryo bwo gukoramwo canke ntabwo mboshoye canke ngo mbivuga ati yesa Aslion kuva ugiye muri ntoze muri yo yindi label ndafise urusako ko hari indirimbo ufise wakoze uri muri yo label kandi iyo ndirimbo urayikoreye na masana Masana wayikoreye no hakwereka n'umukwini video ndamuzi original n'umukwini video ndamuzi bazomubona kusaba muri site tu yes indirimbo twitege cyane itariki imwe atagindutse itosohoka itariki imwe y'ukwa gatanu sinzi kumenya amatariki cyangwa ariko ndazi ni ndwi ija irashobora kudera idasohotse indirimbo bayita sizosoka kutsina ry'umutama nubwo ntari bwasore kava ngo ndavuga ariko kamwe ko wayivumbuye mbere reka ndabukwiye mvuze natangwe ndabikubara ko wayimutaba ni igisi wakoze umunyarusa ko nashaje kwe oyo kuntu nasabuza kwashaje komite rekora ko wose utekereje cyane nawe no byinshi nyene niko gusaza nyene mba ntango nyene kwiyumvira nyene ku tundi dutare duto nyene nacu byone kandi asare hagiye sigurinare ogereka tugaruke kandi ntuze Aslion no sinashe gusanga ahantu hagomba habere show novuga ni show y'umupeti asanze afashwa na bamanoti TV Adric Akim uri mu bantu bagiye bakwiye kubona clip video yiyo wayibonye gute musaza so nabonye cool imeze bien vraiment irapanze mu directeur yayikoze chapeau barayanarije bien iri yabarayidire directing neza so novuga ko atakibazo vraiment hano peta byifashemo neza kode chapeau Ego nk'umuntu rero waje gufasha ntuze petit frère wawe mwese uko musanze mwamukana umuntu ari we mu ntaya ubanze akajambo kamwe kuri petit frère uravye ingena ari karaza ingena ari karakora nkamwe bwe bakuru biwe hari ibintu byinshi mwagiye mubona mwoshera ko aza yisunga mwoshera ko manya impano ko aracafise n'amaraso ashusha mvuze ngura umutama nawe aracafise amaraso ashusha je nongira ati courage so nakomeza kubaha buri muntu wese adacaguye ngo ni muto cyangwa ngo ni mukuru kandi akaba afise vision cyangwa intumbero ashaka gushika so bizomufasha kandi bizotuma ashikira indoto parce kuri no ikintu ca mbere ni kuba kwicisha bugufi no gushira mu gaciro ego mbere ko turangiza n'ikiganiro Aslion hari akajambo kamwe washaka gushikiriza cyaka bazo ntakubaje washaka ko ndakubaza ndashaka ukibazo cyongera ukishura so ndashaka utibazo nkavuga ati mbosongera nsora indirimbo kandi indirimbo bisa nkaho isa amasanamu meza kandi iri ku rwego rwiza rushimishije nka cyane yibonye amasanamu ntibisa nkaho ari meza ahubwo amasanamu ni meza so ndakene buri muntu wese mu buryo bwiwe cyangwa uko ashoboye ayitege kandi yitege gusapotinga yitege gushigikira yitege guha agaciro impano niba atuma agaciro ariko basi agaciro impano z'u Burundi so indirimbo igira ahantu igeze n'umusaruro nakitanze bonda natumirira abanyabubanza ahantu natanguriye umuziki ahantu umuziki wanje watanguriye gushinga imizi so bagaciro tu impano zihakomoka bo bagira ikintu kinini cyane boterera mu gikorwa kigiye kuza kandi ntibagiye ko bakwiye gushigikirana Adric nk'umuririmbyi akiduga gikeneye gufashwa cyane so tujye hamwe tudufashanye ano tuzoshika kure reka turangize n'agace kanyuma nkunda bita TikTok gace kanyuma nkunda bita TikTok ni kuvuga ndakubaza icyo uhita wishyura n'uwiguraje hirya no hino urumva TikTok kandi rero twagiye nyuma nakubaje 3 fois 3 égale 9 6 divisé par 2 égale 3 urumva mugasego mana kubaze mate na Caroline urutera twagiye twagiye ikibazo cya mbere kigira kiti ikibazo cya mbere kigira kiti nibihe bintu ufata 10 ukongera ko 3 ukacutora kimwe ibintu ufata 10 ngera ko 3 ngacanora kimwe
icyo kibazo cyane too much kuri ibintu 10 nongera ko bitatu nka 10 navuga ati ni 0,3 plus 0,3 amaronga kecengera kandi ikibazo gikurikira basi kiroroshe basi ndakorohereze iyo ugiye muri douche nike gihimbutira ko cyane igimba niba kusana so kawaida je kwiringe muri douche so byose tufa kubona gusa ko nabyogeje timeje fresh ariko nagimba mura ntibako yes akabazo kanyuma naka kiretse gicafuisha nagusumba ibindi akabazo kanyuma ngaka akabazo kanyuma kagira kati imbere y'imbati hari imbati n'inyuma y'imbati hari imbati dufise imbati zingahe urumva kari cinema inyuma y'imbati Aslion reka tugushimire cyane ko wemeye kuzimbere kamera za Manoti TV. Thank you so much bro. Inyuma y'imbati hari imbati nani makari zibiri kama Yesa natuti nkawe we watukugiye for ntango shikamire karo kanyesha uri kurumva inyuma ya kamera nitwa Manoti promoter maître de cérémonie Manoti to promoter to maître to cérémonato imbere ya kamera yari Aslion umuririmbyi asanzwe yabikora neza kandi aririmba neza cyane bene de kamera ni just cameraman ko musanzwe amubizi ibibazo byamuraniye ni ibibazo bibiri ikibazo cya mbere ikibazo cya mbere Manoti nibihe bintu ufata 10 ukongera ko bitatu ugatora kimwe kimbwire nanja ku gafindo to gafindo ukwezi kw'icumi wongeye kwa mezi 3 ugwa mu kwa mbere ikibazo kigurikira imbere y'imbati hari imbati nyuma y'imbati hari imbati yagitoye vraiment n'imbati zibiri turakunda cyane umugira amanota n'amanoti hasta la vista.